tuja mu ijuru twuzure ivya Kristo. Amen. Haleluya. Kuko nitutuzura ivya Kristo hari ibindi bintu bifata ikibanza bikokipa bikaza kuzura mu kibanza twari kuzuzamwo vya bindi hakajamwo ibindi. Sivyo? Uko biri kose hari ibitegerezwa kuzura. Uko biri kose hari ibitegerezwa kujamwo. Muri uyu mubiri wacu uyu nyene tuvuga ngo niwo uri kurafata urugendo ruja mu ijuru, duhura n'ibibazo byinshi bitandukanye muri iyi si, duhura n'intambara, duhura n'ingorane, tugwara, duhura n'ibibazo. Hariho igihe dushaka ko Kristo wenyene ari waza mu buzima bwacu akaba ari we yuzura kugira ngo adomine ivyo bindi bintu vyose byagomba kuza ku buzima bwacu birondera ikibanza, ariko bisanga ata kibanza gihari huzuyemwo ivya Kristo, biburaho bica, biburaho vyinjirana, bibura inzira, maze Kristo abandanya aganza mu buzima bwacu. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu Baroma igice ca 5 ku murongo wa 6 gushika ku murongo wa 11. Uwahabonye yashaka kudusomera, dusome mu izina rya Yesu. Urukundo rw'Imana ruserurwa n'urupfu rwa Kristo. 6. Tugifise intege nke, mu gihe gikwiye Kristo yapfiriye abatubaha Imana. Ko ari bigoye ko umuntu apfira umugororotsi, umunyangeso nziza, kumbura umuntu yotinyuka kumupfira. Ariko Imana yatweretse urukundo rwayo idukunda, kuko Kristo yadupfiriye tukiri abanyabyaha. Nuko none tumaze gutsindanishirizwa n'amaraso yiwe, tuzorushiriza guheshwa nawe gukizwa uburake bw'Imana. 10. Ko twujujwe n'Imana. Haleluya. Ko twujujwe n'Imana n'urupfu rw'umwana wayo tukiri abansi bayo, none tumaze kuzura nayo ubugingo bwiwe buzorushiriza kudukiza. Haleluya. Kandi si ibyo vyonyene, ariko ikindi tunezererwa Imana kubw'umwami wacu Yesu Kristo yaduhesheje kuzura nayo. Amen. Haleluya. Haleluya. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo tugifise intege nke. Haleluya. Haleluya. Hari umuntu atahura ngaka afise intege nke? Cyangwa twese turabanye nkomezi? Harimo umuntu afise intege nke? Haleluya. Tugifise intege nke, Kristo yapfiriye abanyavyaha. Muri za ntege nke zawe, muri za ntege nke zanje, Kristo yaratinyutse araza aratera intambwe atujya muntu naho afise intege nke, naho bimugora, naho atashoboye kwikura hajya ahantu, naho bimunanira, reka ngende ndera intambwe ndamukureyo. Haleluya. Twari tugifise intege nke, ariko Kristo adusanga aho hantu, araduha inkomezi, atwita abana b'Imana. Twari mu vyaha, adusanga aho hantu, atwita abagororotsi. Iri jambo rivuga ngo byoba ari ibintu biryoshe cyane, byoba ari ibintu mvuze biryoshe mu Kirundi umenga ntivyumvikana, biteye ishema, biri proud, ibintu bitesa. Haleluya. Byoba ari ibintu bimara kumva yuko umuntu yogenda gupfira umugororotsi. Uwo muntu yokwiga ifyeri akavuga ati kameme, ngujya metre, ngujya fridore, je ndabazi n'abagororotsi, ngiye kubapfira. Ivyo bintu byo uwo muntu yobikora ari afite ubwishime. Haleluya. Yobikora yishima, yumva kumenga ni ikintu kidasanzwe agiye gukora, kubera ko nabo banagiye kubikorera nabo nyene nta kibi bagira, nta kibi kiriko kirabavugwako, nta cyaha kiriko kirabaharugwako. Ni ibintu vyobaye ivyoroshe
gupfira umuntu w'umugororotsi, ariko Kristo kuko yaje tukiri muri za ntege nke akavuga ngo ngomba guhindura izo ntege nke zanyu kugira ngo ntihabe uwirata, kugira ngo ntihabe uwirarira, ndabuzuza ukugororoka. Haleluya! Ndabuzuza ukugororoka. Haleluya! Iri jambo ry'Imana ryanyoheye cyane. Iri jambo ry'Imana riraryoshe. Ku munyabyaha turumva kumenga umuntu aje gupfira vire mu munyabyaha basha, ndamwitangiye nagende nabambugwe je mbambwe. Mugabo Kristo Yesu ntiyagarukirije aho honyene gusa, aravuga ngaha ku murongo wa 4 ku murongo w'9, nuko none tumaze gutsindanishirizwa n'amaraso yiwe. Haleluya! Tuzorishirizwa guheshwa nawe gukizwa uburake bw'Imana. Haleluya! Tumaze gutsindana, ufite amaze guheza kijya gikorwa cyo gucungura, haca habaho gutsindanishirizwa muri Kristo Yesu kugira ngo bwa burake bw'Imana bwotujeko. Imana ivuge ngo ndabaravye muri Kristo Yesu sishobora kuzana bwa burake, ivyanyuma byose birashize, ubunye byose bihindutse bishasha. Nimwakire urugendo rushasha, nimwakire intambuko nshasha, nimwakire kugendera muri bishasha. Ejo twize ijambo riryoshe ngo Imana iduhaye izina risa. Izina ryanditswe nande? N'Uhoraho. Haleluya! Iyo umaze gutsindanishirizwa uronka izina rishasha. Uwahora yitwa umusuma, izina ry'ubusuma riramuvako. Uwahora yitwa umusambanyi, izina ry'ubusambanyi riramuvako. Uwahora yitwa umurozi, uburozi buramuvako. Ahabwa izina rishasha. Haleluya! Ngo none ko twamaze gutsindanishirizwa, twaratsindanishirijwe, waratsindanishirijwe, naratsindanishirijwe. Haleluya! Amen. Kuri 10 ko twujujwe n'Imana, twujujwe haleluya, twujujwe nande? Bene data, twujujwe nande? Twaramaze gutsindanishirizwa, dusigara turi vide. Nta cyacu nk'uko Pawulo abivuga twari tukicitayeho, si ubuzima bwacu twari tugifitiye ikibabagwe, si byacu twari tugifitiye impuhwe, ariko ijambo ry'Imana rivuze ngo tumaze gutsindanishirizwa muri Kristo Yesu. Haleluya! Twujujwe n'Imana. Haleluya! Twujujwe, nitwagizwe igice. Haleluya! Twujujwe n'Imana. Imana yagushizemo ingabire, igushyiramo kamere ya mpwemu. Haleluya! Iruzuza, ihera kuri nivo yo hasi, irashiramo, irapakira, irabandanya gushika iruzuza. Twujujwe n'Imana. Haleluya! Abujujwe n'Imana turiho. Haleluya! Haleluya! Twujujwe n'Imana n'urupfu rw'umwana wayo tukiri abansi bayo, none tumaze kuzuranwa nawe ubugingo bwiwe buzorushiriza kudukiza. Acaravuga ngo kandi si ivyo vyonyene, ariko ikindi tunezererwa Imana kubw'umwami wacu Yesu Kristo yaduhesheje kuzura nayo. Hariho etape yo kuzuzwa n'Imana. Muriko murantahura? Haleluya! Hariho etape yo kuzuzwa n'Imana. Wewe nk'umuntu uhagaze ngaho, Imana ikaza ikakuzuza. Ibyo kuzuzamwo irabizi. Nizangabire gusenga, gushima, guhimbaza, gutazira, gufasha abandi, urukundo,
kugira imbabazi ni byinshi. Haleluya. Wujujwe n'Imana. Ntibyagarukiye ngaho gusa. Kristo amaze kudupfira, amaze kudukura muri rya zina ryitwa abanyabyaha akatwita abagororotsi, acatubwira ngo nanje ndabujuje nayo. Haleluya, haleluya, haleluya. Nanje ndabujuje, sivyo ndabujujemwo gusa, sivyo yadushizemwo gusa, sivyo yadupakiyemwo gusa, sizangabire gusa twahawe, ariko habaye ikindi gikorwa cyo gufata umwana w'umuntu, Imana Yesu Kristo akamwuzuza n'Imana. Haleluya. Nukuvuga ngo wa muntu vya bintu biri muri we hari igihe bidashobora kugira ikimazi, hari igihe bidashobora kugira aho bivuye naho bishitse, hari igihe bidashobora kugira impact nimwe mu buzima bwa misi yose, hari igihe bidashobora kugira impinduka, ariko ataravuga ngo reka mfate uyu muntu nujujemwo, nujuje n'Imana, ndamwuzuze nayo. Haleluya. Ataragufata wewe arakujana ati ndakumaditse ku Mana. Haleluya, haleluya. Mu buzima bwa Kristo natahuye ko umuntu arashobora kuzura, ariko hakaza circumstance akamanuka. Haleluya. Akamanuka akisanga ari down gose, ari hasi. Birashoboka. Haleluya. Imana yambwiye ngo igomba igaruke kutwuzuza. Haleluya. Wa mupapa wigomba igaruke kukuzuza, wa mumama wigomba igaruke kukuzuza, wa musore wigomba igaruke kukuzuza, wa nkumi wigomba igaruke kukuzuza. Haleluya, haleluya, haleluya. Igomba igaruke kukuzuza ubuntu bwayo, igomba igaruke kukuzuza ubushobozi bwa bundi bukankamira abadayimoni, bwa bundi buvuga ijambo rimwe byose bigatungana. Igomba igaruke kukuzuza amabanga y'ibwina, yayandi adapfa kumenya abari bo bose. Haleluya. Igomba igaruke kukuzuza, wuzure ivya Kristo, wuzure ivy'Imana, wuzure ibitangaza. Abami ba kabiri cya kane ku murongo wa mbere haravuga ngo, umutwe w'amajambo uravuga ngo Elisa akura umupfakazi mu mwenda. Umurongo wa mbere haravuga ngo bukeye haza umugore kuri Elisa, umugabo wiwe yari uwo mu biga ibyo kuvugishwa. Aramutakambira ati, umusavyi wawe ari we mugabo wanje yarapfuye, kandi urazi ko yubaha Uhoraho, none utwishuza araje, kandi agomba gutwara abahungu banje bompi ngo bagire abagurano biwe. Elisa aramubaza ati, none no gukorera iki? Ndakubaza, hari ico woba ufise imuhira? Nawe ati, umusavyi wawe ntaco mfise imuhira atari ugwavya gutuvuta twa elayo. Gatatu aramwishura ati, genda urabe ivyo utira mu babanyi bawe biri gusa, kandi ntutire bike, uheze winjire mu nzu wiyugarane mwe n'abana bawe, ayo mavuta uyasuke muri ivyo bintu vyose
ikintu cyose uko cyuzuye urabe aho ugitereka. 5 nuko avuye iyari abigenza kuno ariyugarana bo n'abana biwe bamuhereza ivyo bintu nawe abisukamwo. Nuko bimaze kuzura abarira umwana ati mpa ikindi. Aramwishura ati nta kindi gisigaye. Ako kanya amavuta acerareka kuza. 7 maze aragenda abibarira wa muntu w'Imana, nawe aramwishura ati genda ushore ayo mavuta wishure umwenda wawe, ayasigaye agutungane n'abana bawe. Amen. Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika.